Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mutwumviriza muherereye, kaze mu makuru tugira turabire hamwe. Murazi ko amakuru yacu aba ari amakuru atojwe neza kandi amakuru utazokwigera uronkandi ariho hose. Ndabaramukije rero mwese tugiye kubana muri ano makuru yihuta avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Inyuma yuko tubabwiye ko mu gisirikare c'u Burundi umugera wa coronavirusi uriko urandura cane, ndetse abariko barawutorwa ko bagashigwa ahantu habi cane, ndetse bishobora gutuma biba intambamyi ku magara ya bamwe mu basirikare, ndetse bamwe bikavugwa yuko birukanwa inyuma yo gutorwa ko uyo mugera. Hari ayandi makuru akomeye avurwa ku mugera watowe mu bashinga amateka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse bivugwa yuko abatari bake mu bashinga amateka boba batowe uyo mugera. Turaza kubigarukako mw'idonido ry'ano makuru, tuze kuraba nikiriko kirakogwa mu ntumbero yo gukingira babwe mu bashinga amateka bivugwa yuko isinzi muri bo boba baratowe uyo mugera, kandi hadakogwa ibikwiye kugira hakingirwe yuko bobandanya gukwiragiza uyo mugera mu bandi bashinga amateka. Abatari bake rwose murarindiriye kijya kiganiro twamye tubabwira yuko tuzobashikiriza kubirabana n'ibibazo bikomeye bivurwa hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Banywanyi bacu turaza kukibashikiriza kubera ukungene ico kiganiro gihambaye kandi gifise ibikomeye bikirimwo, ndetse kiri buze gushira ahabona amabanga yanyegejwe kubirabana n'impari caziteye, ndetse n'umuriro watanguye kwaka hagati ya Bunyoni n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Ico kiganiro kiraza kubashikira uno musi bitarenze gose, muraza kukironswa ndetse muraza kucumviriza cose. Abamenyesha amakuru bacu nivyo barimwo bariko barabitunganya neza, muraza kugikurikira muri ano makuru. Cotegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ube mu bambere bashikirwa navyo, atawundi numwe aragutanga kuronka ivyo biganiro vyacu. Muraza rero kugishikirizwa kuri uno musi cose nkuko twagitunganije. Kirimwo ibitari bike, muraza kumviriza imvo n'imvano ku mpari ndetse n'ibibazo bikomeye biriko biravurwa hagati y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Turaza kumenya utwaye Burundi arinde mu vy'ukuri, turaza kumenya ufise ijambo ninde ngaha mu gihugu. Ese hazokurikira iki inyuma yuko twababwiye ko hari umugambi wa Ndayishimiye wo kubogoza Bunyoni? Vyose rero muraza kubikurikira muri ano makuru. Ndabaramukije n'abakaze mwese tugiye kubana muri ano makuru mw'idonido. Nimba utarafyonda kuri subscribe, ngira ndagusabe gose ufyondeko igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ube mu bambere bashikirwa navyo. Turazi ko mukunda ibiganiro vyacu kandi muba muriko murabirondera cane, na cane ko tubakorera amakuru atohojwe neza, kandi amakuru utazokwigira uronkanda ariho hose. Kuba ari ngaha mu Burundi ndabaramukije cane, ntanaguha kaze nkenguruka kukungene namwebwe nyene mutwereka urukundo ku bari mu bihugu vy'ababanyi, bari mu makungu ya kure, mwese turabahaye kaze, tunabipfuriza kugira ibihe vyiza. Reka rero hano makuru tuyatangurire mw'idonido ryayo, aho turi buze kubabwira ku makuru akomeye ariko aravurwa. Ariko imbere yuko tugira izindi nkuru tuvuga, reka mbanze nkubwire ko umugera wa coronavirus wimonogoje mu bashinga amateka ngaha mu Burundi, ndetse bivurwa ko isinzi muri bo boba batowe uyo mugera. Bishobora kumera nabi rero igihe biboneka yuko atangingo zifatwa mu kwikingira, batambara ubupfukamunwa, ntabwo bahana intera. Biraboneka ko rero ataco bibabwiye, ndetse uko kudakurikiza amabwiriza n'ingingo zashizweho mu gukingira ico kiza mu nama nshinga amateka y'u Burundi atabikogwa, kandi barahura ari benshi
gutyo rero bamwe muri bo batowe umugera ndetse bamwe ngo bararemvye cane. Biravugwa ko rero bamwe muri bo batowe uyo mugera kandi bamerewe nabi kandi bo baranduje abo mu miryango yabo nabo ubwabo nyene hagati yabo mu bashinga amateka banduzanije uyo mugera. Amakuru yacu atushikira aravyerekana ko bamwe muri abo bashinga amateka batowe uyo mugera kandi ibintu vyoba bitifashe neza. Amakuru tubandanya gutohoza turaza no kubashikitsa ko amazina ya bamwe mu bashinga amateka bagwaye umugera wa coronavirus komeje kwiha inkumbi hirya no ngaha mu gihugu, nubwo hari amakuru adushikira yuko hari ibitigiri vy'abanduye badatangazwa ndetse hari ibinyegezwa kubirabana n'abicwa n'uyu mugera wa coronavirus. Banywanyi bacu rero mu yandi makuru hari karavurwa muri politike kubirabana n'abari mu nzego z'iperereza bariko barakora ubwicanyi, ariko amakuru akanyegezwa ndetse n'ababyiyenyegeje inyuma nibatangazwe. Reka mbanze mwibutse ko mu kanya gatoya cyane turibuze kuraba ibindi biriko biravurwa. Mbere yaho rero reka nze ngushikiriza amakuru akomeye, tubanze twumvirize bino bishizwa habona. Nyuma yo kumviriza ndaza nkubwira n'izindi nkuru zikomeye ziriko ziravuga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banze ukurikire ano makuru. Kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo kuva mu mwaka w'2015. Ikiganiro cy'uno munsi ni igice cya kabiri kiganiro kijanye n'ifatwa be n'ibugwa irengero ry'abakenyezi babiri, Theodezi Ahishakiye benshi bazi ku izina rya Aime Nshuti na Rehema Kaneza benshi bita Mama Aisha, babuzwe irengero kuva ku igenekerezo ry'umunani Ruhuhuma mu 2018. Mu kiganiro cya mbere twabahaye umwidondoro w'abakenyezi babiri, ivyo bagiye bararangura gushika umunsi babugwa irengero ryabo. Mu gice cya kabiri tubahaye no munsi tuza kubaganirira ku bijanye n'ifatwa ryabo be n'ivyakozwe bijanye no kubarondeza. Hari ku munsi wa kane igenekerezo ry'umunani mu kwezi kwa kabiri mu 2018. Uwo munsi nta kintu na kimwe cyari cyerekana ko ubuzima bwa Theodezi Ahishakiye n'ubwa Rehema Kaneza bushobora kubangamirwa. Bari bakoze imirimo yabo ataco binona. Rehema Aime Nshuti nk'umugwizatunga twamaze kubabwira yari afise ubushobozi bukomeye ku masosiyete atari make, hamwe na Rehema Kaneza nk'umunyabigega wiwe yakorera muri salon de coiffure bita Praise. Ku mugoroba no kuvuga hagati y'isaha imwe n'isaha zibiri z'ijoro niho Aime Nshuti na Rehema Kaneza barangiza imirimo yabo, maze baja kurira imodoka ya Aime Nshuti. Iyo modoka yari mu bwoko bwa voiture Toyota Allion imparati 6273. Nuko baja kurira iyo modoka kugira batahuke baje muri quartier ya Kigobe mu gisagara cya Bujumbura aho bari bafise imiryango yabo. Igihe bavuye ngaho bari bakorera hari hagati mu gisagara cya Bujumbura kwibarabara bita Avenue du Commerce hafi ya Air Burundi. Aho rero bari bakorera bahasize umugenzi wa Aime Nshuti yitwa Aimable Nduwimana. Uyu turaja kumugarukako. Nuko bafashe urugendo baratashe hagati y'igisagara cya Bujumbura naho baba aho mu Kigobe. Ubwo rugendo ntigwari kurenza iminota 15 muri ayo masaha y'umugoroba, ariko baragiye ntibashika. Haciye hafi amasaha abiri, no kuvuga mu gihe cya 3:30 y'ijoro, niho umwana wa Rehema Kaneza yakebwa. Umuvyeyi wiwe ntiyigerageza ayo masaha atarataha, afata telefone ahamagara umuvyeyi wiwe. Telefone iritaba ariko ntihagira umuntu avuga. Mu nyuma abagerageje gutohoza ngo barabaho iyo telefone yitabiye, basanze ari
hafi y'ingoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Hajya benshi bamwe bahita mu Ngagara, abandi bakavuga ati ni mu Kigobe. Hajya hari ingoro y'igihugu ya CNDD-FDD, biboneka ko ariho muri bijya mice ariho bari bageze igihe telefone yitaba. Ariko nkuko mubizi, iyo bavuga aho telefone yitabiye, cyane cyane bavuga antenne yakoresheje ahitumbereye neza na neza. Aho telefone ibigeze biragoye kuhamenya muri ico gihe. Umwana amaze kubura umuvyeyi abimenyesha uwundi muvyeyi, uwo nawe akaba yakorera mu gihugu hagati. Uyu muvyeyi acategura n'ingoga ingene agaruka mu gisagara cya Bujumbura gukurikirana ikibazo c'umukenyezi wiwe. Hageze mu ijoro igihe cy'isaha 8 z'ijoro, uyu mushinga ntaye nawe arahamagara ku telefone y'umukenyezi wiwe Rehema Kaneza. Telefone iritaba. Iki gihe cyo haraboneka n'umuntu yitaba, ariko amakuru dufise mu isekeza ndondeza nuko witavye byari ijwi ryumvikana nk'umuntu ageze kure, umuntu amerewe nabi, yoba yahohotewe, mbere batubwira bati nk'umuntu yoba ari ku mpfiro. Nuko telefone iritaba ariko ntaco bashoboye kuvugana. Iyo telefone nayo bagerageje kurondera aho yitabiye, iyo yiboneka ko hari mu Irohero, hariya hafi ya Cathedrale Regina Mundi, ari naho twakuye ko bishoboka ku iyi telefone yari ku cicaro gikuru cy'iperereza hajya hafi ya Cathedrale. Isoko ryacu mu iperereza turibwiye iyo nkuru, bo batubwiye bati ni birashoboka gose ko uwitavye iyo telefone atabwo yari Rehema Kaneza. Ati barafise ukuntu bamenya kunigijwi, bumvirije ukamenga ni wa muntu nyene, bakagerageza kwigana, ariko ari uwundi mukozi w'iperereza abafise telefone. Bati kuko umuntu yamaze gufatwa ntibashobora kumuha telefone, kuko isoko ryacu kandi ngaho mu iperereza ryatubwiye ko bano bakenyezi babiri hari hakiye igihe, cyane cyane Emenchuti hari hakiye igihe ariko arakurikiranwa n'abakozi b'iperereza. Mu mategeko abamufashe baba bari bahawe harimo ko kizira ko baza gukoresha amatelefone, kubera ko bari basanzwe bazinanye n'abategetsi batari bake barongoye igihugu bo muri CNDD-FDD. Bagira bati kirazira ko bizoboneka ko bano bantu bavuganye n'abategetsi b'igihugu, ariyo mpamvu atanumwe muri bo yoba yararekuriwe gusubira gukoresha telefone. Burakeye tugeze kwigenekezo ry'icenda muri Ruhuhuma 2018. Aimable Nduwimana nk'umukozi bambe nk'umugenzi kandi akaba n'umukoresha wa Emenchuti aritura igipolisi. Aho mu gipolisi anahamagara umugabo wa Rehema Kaneza, bahurirayo bacaja mu gipolisi cy'Inyamiramabi, police judiciaire, baraja kumenyesha ko babakenyezi babiri baraye babuzwe irengero. Mu gipolisi baca bihutira ubwa mbere kurondera ya matelefone aho yobavugira. Muri ico gitondo telefone ya Emenchuti yoba yavugiye kwijabe hafi yahajya hari shengero Eglise Vivante. Igipolisi kica cihutira kuja gusaka imihana yose ihegereye, barondera ko bobona aho bahari imodoka ya Emenchuti canke bano bakenyezi aho babapfungiwe, ariko nta na kimwe kigeze kiboneka. Mu nyuma mu misi hafi 10 yakurikiye, igipolisi cyaboneka nko kumengo nta kintu gihambaye kiriko kirakora mu bijanye no kurondeza bano bakenyezi babiri. Ibintu byagiye guhinduka haki imisi 10, no kuvuga kuwa 19 Ruhuhuma mu 2018. Uyo munsi niho igipolisi cyaca kihagarika Aimable Nduwimana, kandi ari we yari yatanguje amatohoza ku bijanye n'ibugurengero y'abakenyezi babiri. Mbega uyu Aimable Nduwimana ninde? Aimable Nduwimana ni umunyagihugu ava mu gihugu cy'u Rwanda, akaba aba mu Burundi. Avuga kandi ko yegeranye cyane n'abategetsi ba CNDD-FDD be n'abagwanyi bo muri FDLR b'abanyarwanda. Aimable Nduwimana ni umuhinga, umu-engineer, avuga ko ari umuhinga w'iby'amabarabara, mbere akaba yari yubaka amabarabara, ibarabara RN1, ibarabara ry'igihugu rya mbere. Ico gihe akaba yabikora ku mfashanyo y'ibanki y'isi yose, Banque Mondiale. Aimable Nduwimana yari umugenzi akomeye wa Emenchuti, akavugwa ko
bari basangiye amwe mu masosiyete, ahandi Aime Nshuti akaboneka nk'umukozi wiwe. Bikavuga kandi ko Aimable Nduwimana yari yaraguranye amafaranga atari make Aime Nshuti. Ni giki cyatumye mu gipolisi bikeka Aimable Nduwimana bakamuhagarika? Hari ibintu bibiri bihambaye vyabaye. Icya mbere nuko ku mugoroba nyene wibugwa irengero rya Aime Nshuti, Aimable Nduwimana yaciye aja kuba muhira kwa Aime Nshuti. Ntibyagarukira ngaho gusa, ku nguvu aja no kwinjira mu cyumba cya Aime Nshuti, yibera muri ico cyumba. Kubera ko tuvuze ngo ku nguvu, bivugwa ko yahengereye abana bamaze kuryama, abomora umuryango w'icyumba kubera ko bari bamwinye imfunguruzo. Araheza aja kuba mu cyumba, mu nyuma anakoresha izindi mfunguruzo ziwe, asigara afise imfunguruzo yisangije zituma guma ba muri icyo cyumba. Agira ko anategeka babana ko boja kuvuga mu gipolisi ko yarasanzwe abana na Aime Nshuti ngaho hantu. Ivyo twumvise ko bitari vyo, n'igipolisi cyavuye gitora ko bitari vyo. Mu nyuma hagize amubaza yasiguye ko yagiye kuba kwa Aime Nshuti kugira ngo aje gukingira abana biwe. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri cyatumye Aimable Nduwimana yikekwa akongera kanafatwa n'amajambo yavuze. Mu gipolisi bahavuye baronka amajwi ya Aimable Nduwimana, audio zibiri zirezire ahasigura ivyatumye Aime Nshuti afatwa. Aho hantu yumvikana avuga ko Aime Nshuti yari kwakurikiranwa ku dosiye ikomeye cyane yari mu biro by'umukuru w'igihugu. Aha rero bikaba byumvikanye ko Aimable Nduwimana yarazi ibyafashe Podezi ayishakiye bita Aime Nshuti. Muri ayo audio nyene twashoboye guhabwa n'isoko ryacu mu gipolisi, twumvise uyu Aimable Nduwimana navugamwo ko Aime Nshuti hoba hari inama yitavye y'abagwizatunga mu Cibitoke. Inama yoba yakoreshejwe n'umuhisi President Nkurunziza. Ngo muri iyo nama rero kubona yarayitavye, hari abo byo byarateye amakenga mu biro by'umukuru w'igihugu. Ariho hoba havuye iyo dosiye avuga ko ikomeye cyane yahitanye Aime Nshuti. Uwo munsi nyene kwigenekezo rya 19 Ruhuhuma mu 2018 hari uwundi yahatswe gufatwa. Uwo nawe ni muramu wa Aime Nshuti, akongera akaba ari n'umukozi w'iperereza uwitwa Eric Nkuyehasi. Eric Nkuyehasi ni inde? Twamaze kwabwira ko ari umukozi w'iperereza mwisekeza ndondeza no muri Fokode, dusanzwe tumufise no mu yindi dossier, mu dossier ijanye n'igandagurwa ry'umusirikare Caporal Ephraim Hatungimana yarashwe mu kwezi kwa 4 mu 2015 kwibarabara rija ku Musaga, aho yari acunze barabara. Akaba bano Eric Nkuyehasi yari kumwe n'abandi bakozi biperereza barimwo uwitwa Jodas Nduwimana n'uwitwa umuhisi Family Ngendakuriyo. Abano barungitswe n'iperereza ku Musaga kuja kugira nabi ugwaruka rwari mu myiyerekano yiyamiriza ikiringo cya gatatu cya President Nkurunziza. Maze bageze aho kwibarabara rija ku Musaga, uyu musirikare yaracunze ibarabara ababaza ivyo bagiyemwo, aho kumwishura baca baramurasa aracikana. Eric Nkuyehasi n'abana bagenzi bo mwiperereza barapfunzwe, mu nyuma bararekugwa mu buryo tutashoboye gutahura uko vyagenze. Nibiki byatumye Eric Nkuyehasi nawe afatwa? Nuko nawe nyene mu gipolisi baronse amajwi yiwe. Muri ayo majwi twahawe n'isoko ryacu mu gipolisi, twumva Eric Nkuyehasi ariko atera ubwoba bamwe mu bajyango ba Aime Nshuti, abategeka ko bohagarika ivyo bariko barakora byose bijanye no gukurikirana ikibazo c'uwabo. Akaba yavuga ko we ariko arabikurikirana kandi ko ari dossier iteye ubwoba ikomeye cyane. Akaba yavuga ko nawe nyene atenya kwizoruhira kumuhitana, ategeka n'inguvu nyinshi n'ishavu ryinshi, avuga ko ategetse ko kizira ko abandi babandanya gukurikirana iyo dossier. Ibi rero navyo bikaba byari byerekana ko n'uyu Eric Nkuyehasi yarazi ivyo ari vyo, yarazi vyahitanye Aime Nshuti. Akaba kandi byabanaboneka ko mu byo yakora byose yakorana na wa Aimable Nduwimana. Ariko Eric Nkuyehasi we ntiyafashwe. Kubera ko atafashwe,
mu gihe iteko ryo kumufata ryari ryamaze gushingwa aho muri police judiciaire haciye haboneka intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi Vena Bibonimana batazira Gatovyi akaba nawe ari muramu w'uyu Eric Nkuyehasi amaze kugera ngaho ari mu batanze itegeko ry'uko Eric Nkuyehasi adashobora gufatwa. Bukeye tugeze kwa 20 Ruhuma mu 2018 umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye atangaza mu makuru yaciye ku Isanganiro avuga ko igipolisi cyariko kirakora amatohoza kwifatwa n'ibugurengero by'abakenyezi babiri anagira koko umwe mu bikekwa ko ari we yafashe ko ari we ari mu banyuruje Emencuti ko ari mu minwe y'igipolisi ariko arakogwa ko amatohoza kandi ko amatohoza ariko agenda neza. Noneho mwanavyumviye mu ntango y'iki kiganiro Petero Nkurikiye ariko arabivuga, ariko ikibabaje uyo munsi nyene nyuma y'umutaga wa Aimable Nduwimana yaciye arekugwa ku itegeko ryo ryatanzwe n'umushikirizamanza mukuru wa Republika, ibintu bitamenyerewe aho umuprocureur general de la République atanga itegeko ku muhopeji asanzwe mu gipolisi ariko arakora amatohoza ku muntu akekwa ko icyaha. Nuko Aimable Nduwimana aca aritahira asubira hamwe mu cumba kwa Emencuti. Guhera uwo munsi amatohoza abarahagaze mu gipolisi mu butungane, nta kintu na kimwe kigeze gisubira gukorwa kijanye no kurondeza Emencuti ariwe Theodesi Ahishakiye